gushika ubu abagwanyi ba AFC/M23 RDF aho bari hose barijiriwe, baramaze kumenyeshwa ibigiye gukurikira, ndetse barindiriye ifirimbi ya nyuma kugira ngo bashobore kuva mu birindiro vyose barimo maze biyeganiza ahantu hamwe abo bishikane. Ubasanga mu tugurupe twa batatu canke bane bayaga, abakongomani barondera kunyika. Gusa kugeza ubu tuvugana, abakongomani bari muri M23 bacungishijwe amaso bidasubirwa mu vy'umusango vyavuze ku munsi w'ejo. Navyo turaze tubibabwire ukungene ibintu vyifashe mu bice vyose byamaze kuba vyigarurirwa n'izigisha mbazi ku Rwanda. Turaje tubabwire uburyo M23 umwanya n'umwanya iriko irava ngaha mu gihugu ca Kongo inyuma y'igihe kitari gito. Tunamenyesha yuko kuri uno munsi w'igenekezo rya 26 kwezi kwa mbere niho bakwije umwaka bafashe kino gisagara ca Goma. Ibi ndazi ko mwagiye murabibona ahagiye hatandukanye. Tugira tubamenyeshe cyangwa tubashikirize ukungene muri M23 ibintu vyifashe, umubabaro, amarira n'agahinda, n'ingene bamwe mu bandi bamaze kuba bakumirwa canke baramaze kuba bafunga icamaso kugira ngo ntihagire ivyo bajana inyuma canke amakuru bagire amakuru batanze inyuma. Ariko ico tubabwira nuko no muhari w'inyeshamba z'u Rwanda ziri mu marembera kabisa, ziriko ziragenda nkuko tumaze iminsi turiko turabisemerera, mu gihe ingabo za AFC/M23 RDF zamaze kumenyeshwa ko umwanya n'umwanya zijanwa aho zizokwegeranirizwa. Igisirikare ca Kongo co ntigisinziriye. Twarababwiye ku munsi w'ejo nko muri teritware ya Walikari ukungena ibintu vyari vyifashe, ukuntu vyagenze. Ubundi buce bwose twiye kubabwira bwabereyemo imigwano bivuga yuko idasanzwe. Ariko imbere yuko twinjira muri kino kiganiro, mu nkundire ndamutse cyane abantu mwese mudukurikirana aho muherereye hose, by'umwihariko abumva ururimi rw'ikirundi, abari mu Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Kenya, abari muri Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, henshi muherereye muri Afrika twavuga ngo tuhamare, tutibagiye abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Asia, Oceania, tubabwire ati mwiriwe canke mwaramutse, bivana n'amasaha muri ko muradukurikiranako. Nkuko twabibamenyesheje ku munsi w'ejo, muri teritwari ya Walikari neza muri Nord Kivu, aho indege za FARDC zigeramiye ibirindiro n'amastoke y'ibigwanisho vy'izinyeshamba z'igihugu c'u Rwanda. Inyuma y'ibirindiro biri muri Bereusa na Kikuku vyaturiwe bikomeye n'amadrone n'amabombe z'intambara za Kongo, birasha biratokombera. Ejo naho ku munsi wa dimanche cyangwa umunsi w'Imana igenekerezo rya 25 kwezi kwa mbere uno mwaka turimwo, hari hagezweho ibirindiro n'amastoke y'ibigwanisho biri muri Mpeti ndetse no muri Minjenje. Aya makuru ndazi yuko twamaze kuyabashikiza ku munsi w'ejo, ingene aha muri Walikari neza Mpeti na Minjenje ibirindiro vy'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'amastoke yavyo vyarahiye biratokombera. Ibi twababwire ko vyabaye inyuma y'imisi bike haturiwe ibindi birindiro vyari Bereusa neza na neza no muri Kikuku. Twababwiye uburyo bino birindiro vy'izinyeshamba vyashoboye kuba vyononekara cyane, ndetse n'ibigwanisho vyinshi u Rwanda rwaheruka kuja gusubira mu mahanga vyose vyatuririwe aha muri zino bombardement zimaze imisi. Ingabo zisa n'izitakironka amategeko yo hejuru cyane muri Nord Kivu, ziriko zihura n'akaga k'ibitero vyo mu kirere, kandi ivyo bitero biriko bishika ku ntego nk'uko vyatanguye mu gisagara ca Uvira neza na neza kuri poro ya Karundu, ahavugwa ko haguye abakomeye mu uwo muhari wa AFC/M23 RDF batari bake. Akarorero ni Joseph Kabila yahoze ari umukuru w'igihugu ca Kongo, yatwaye kuva mu mwaka wa 2001 kugera mu mwaka wa 2017, aho bivugwa ko umuryango wiwe uriko ukorera ikigandaro muri Afrika y'Epfo. Ibi twabivuze mu kiganiro twabaye kare yuko umuryango wa Joseph Kabila wari usanzwe kuba mu gihugu ca Tanzania, biriko biravugwa yuko baba bamaze kuba batangura ikigandaro cyo kugira ngo bagandarire uwabo Joseph Kabila Kabange. Aya makuru ndazi yamaze
kuba abashizeho. Tukiri kuri bino bitero biriko biraba vyo mu kirere, ni mu gihe imushaki neza neza muri Sud Kivu ariho hariko haregeranirizwa ibigwanisho binini binini harimwo n'ibiduga vy'intambara vyariko bikoreshwa muri teritware za Uvira na Bukavu na Shabunde. Muca mwibuka ukungene ku munsi twababwira uburyo zino nyeshamba z'u Rwanda zinziza ibigwanisho ku bwinshi ngaha ku butaka bwa Kongo kugira ngo baze guhangana na coalition ya leta canke na coalition ya FARDC. Nta munsi tutababwira ibimodoka vya gisirikare vyinjira, mugabo ivyinjira vyinshi murabizi, benshi bahitanwa n'ibitero vy'indege. Twongera twababwira amablende n'ama-autoblende vyinjira kuri buno butaka, ndetse n'ibikoho binini binini vyaza birinjira kuri ubu butaka bwa Kongo. Ibi ndazi yuko twabibahaye mu makuru yose twagiye turabaha, ariko ico twababwira nuko ubu ivyo bigwanisho vya rutura bimwe twababwira ko vyariko birinzira muri Kongo kugira ngo bishobore gufasha zino nyeshamba kwigwanako canke kurwana na leta, ubu biriko biregeranirizwa neza na neza aha muri Sud Kivu aho bitwa muri Mushaki, kugira ngo bihegeranizwe maze birangurukanwe no mu gihugu c'u Rwanda. Aya n'amakuru atari kw'ivumbi, n'amakuru kandi yizewe dukomeza gukura mu ma anteni yacu ari muri ivyo bice bisanzwe biriko biraberamwo imirwano canke isibaniro y'ibitero bidasanzwe. Tuca turabibutsa nko ku munsi w'ejo harabaye igitero, ku munsi wa hirya y'ejo habaye igitero hariya mu Minembwe neza na neza muri Bukoko na Rugezi. Igitero twarakivuzeko mu kiganiro twabahaye kibiriraho, turababwira ingene ibi bitero vyashoboye kugenda hariya muri iriya misozi, aho mbere twigwaneho yagirije ingabo z'Uburundi yuko arizo zakoze atake simultane, gukoresha amataki yo mu kirere, ama operation aérienne, aho hariya mu Minembwe habonetse Sukhoi S-25 yiberangura ikorora amakompora ijugujugu z'amabombe, ikayakororera mu mapozisiyo y'izinyeshamba z'igihugu c'u Rwanda. Ibi twabibabwiye, ndetse Sukhoi ihejeje kuza haje amadrone batamenye yaturutse nayo arahohosha hasi, naho abo bitwa yuko ngo bari abarundi nabo ngo bariko bararasa bikomeye aho zino nyeshamba z'igihugu c'u Rwanda. Twigwaneho bavuga yuko bari kumwe na Red Tabara hariya muri iriya misozi. Tubabwira yuko rero twigwaneho imitangazo yanditse yavuze yuko amadrone y'igihugu c'u Burundi ndetse n'ingabo z'ubundi FDNB ngo ziriko ziribasira bikomeye ku hasanzwe ngo hatuye mu bwoko bw'abanyamurenge, ngo abenegihugu b'abanyamurenge hariya muri teritware ya Fizi. Ariko ivyo ntitwabitebako, turabizi yuko ariyo marira yabo. Buri kintu cyose kibayeho cyagize ingabo z'u Burundi, nta wamenya hari impamvu bo ikibaye cyose babona yuko ari ingabo z'u Burundi zagikotse, ariko ivyo nta mwanya twobitako, aho bureka tubandanye twirabira ukungene advancing canke gutakaza kw'ibice bigiye bitandukanye vyagiye biraba. Tutararangiza kuri ino nkuru yacu, ubu turatanguye gutahura ibijanye n'umukuru w'igisirikare yavuze ko amaropri strategique bagize bidasigura gutsindwa, bari bazi agatego barimo. Aho ni ku ruhande ya FARDC ku bw'isoko zaduhaye ino nkuru, bategekanije ko bimaze kwegeranywa bizoca bifata inzira ija muri Parike Nationale bibandanya no mu gihugu c'u Rwanda, mu gihe ivyo bigwanisho bizoba bivuye ngaha muri Mushaki aho vyegeranijwe. Ndazi yuko ibi bikomeza kwerekana neza yuko inyeshamba z'igihugu c'u Rwanda bisa nuko zananiwe, zamaze gutsindwa ku butaka bwa Kongo, ahubwo igisigaye ari ukunyaga amagara. Tumaze gutanga facte y'ishayo proof yishi zerekana yuko zino nyeshamba z'u Rwanda ziri mu marembera. Ndazi yuko abadukurikiranye bakomeje kuronka amakuru yizewe. Kitwabwira nuko AFC M23 na RDF bari mu nzira zo kuva mu buce bwose bigaruriye, nk'uko biri mu masezerano ya Washington. Ingabo za M23 RDF RDF ziriko zirakurwa muri Kongo. M23 nayo iriko iritegura gusubira inyuma iyo yaje izanana ku mupaka wa Uganda
Kongo ndetse n'u Rwanda hitwa Sabinyo na Runyonyi. Ku bantu bazi ubwo buce ndazi muca mubwumva kare kuko ni ubuce nkanje abarya mbere ndabwumvise, kandi si ubwa mbere inyeshamba zo muri Kongo zigarurira uburere hanyuma zikaburekura. Twabwira yuko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1996 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1997 AFDR yarigaruriye igice kinini cyane, yavuye muri Sud Kivu irabandanya Kivu yose irashika Kisangani, Mbuji, Mayi, Lubumbashi gushika Kinshasa mu kwezi kwa kane mu gihumbi kimwe n'amajana 1997. AFDR yari ikomeye cyane gusumba ingabo za leta kuko ivyo bikorwa byose yabishitseko mu kiringo kidashika n'imyaka 2. Yari igishigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda, Uganda ndetse na Angola, ice ihura n'igisirikare ca Mobutu cabunzwe n'ibiturire. Bisa nuko biriko biraba muri Kongo. Murabizi ko FARDC nayo uyu Tshisekedi yasanze aba bose babasirikare b'igihugu ca Kongo ari abakabiliste, biza gutuma byinshi muri Kongo bihemuka, bakibaza ngo nakomane ko rahamuka, kumbe abenshi n'abazananye mu gihugu cy'u Rwanda ata discipline nimwe ico gisirikare cyari gifise. Aho AFDR ica ifata igihugu. Laurent Désiré Kabila aba president asubirira uwo bita Mobutu. RDC Goma mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1998 gushika mu mwaka wa 2003 kubera Kabila atashikanye ivyo yemeye, haciye havuka uwundi muhari igoma nawo nyene washigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda. RDC barigaruriye Goma, Bukavu, Uvira, Bunia, igice ca Kisangani, Kindu gushika gifatira igice cy'igihugu. Basubiye inyuma kuko Kongo yazanye inguvu z'ibindi bihugu vya Angola, Zimbabwe, Namibia n'abanyagihugu barabakurako amaboko. Baciye basinya amasezerano ya Pretoria bumvikana ko basubira inyuma mu mwaka w'ibihumbi 2003. Bemeranya gusabikanya ubutegetsi, igisoda kiracyangwa mu biganiro inter-congolais. CNDP mu mwaka w'ibihumbi 2006 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2009. Inkomoko ya AFC M23 CNDP yarigaruriye Nord Kivu, Rutshuru, Masisi na Goma. Yari yazungurutswe mu mwaka w'ibihumbi 2008. Barasubiye inyuma kubera igitsure cy'amakungu. Laurent Nkunda arafatwa mu mwaka w'ibihumbi 2009. hacaba amasezerano, bacanga igisoda, basangira n'ubutegetsi. Gutyo igisirikare cy'igihugu kiba gicanzwe inshuro zitatu, ari naho havuye ukudakunda igihugu kuko gicanzemwo abanyamahanga benshi kandi babakuru. Kigira kane no babwira yuko M23 mu mwaka w'ibihumbi 2012 bamwe mu bahoze muri LCD Goma baciye bivumbura bashinga M23 muri 2012 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2013. M23 yigaruriye Rutshuru, Bunagana, Kiwanja, Rubaya, Sake ndetse na Goma. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 yarasubiye inyuma iva mu bice byose yafashe kubera itsinzwe na FARDC ifatikanije na brigade ya ONU ijejwe ibitero. Yahavuye ihungira mu gihugu cy'u Rwanda, abandi baja Uganda imbere yuko bagaruka inyuma y'imyaka 10. Ikigira gatanu M23 muri kino gihe kuva mu mwaka wa 2023 bafatikanije n'igihugu cy'u Rwanda barashoboye kwigarurira ibice byinshi nka Rutshuru, Bunagana, Kiwanja, Rubaya, Sake, Masisi, Bukavu, Goma na Uvira ndetse na Shabunda. None uyu munsi bariko barasubira inyuma. Turabifu rero gushika ubu ico twabwira nuko abagwanyi ba AFC M23 RDF mu gihugu cy'u Rwanda aho bari hose barijiriwe. Baramaze kubona yuko abapfuye babaye inzirakarengane kuko ivyo bifuza yuko bazoshikako atavyo babaye bagishikako. Baramaze kumenyeshwa yuko ibigiye gukurikira ndetse ico barindiriye ari filimbi
ya nyuma. Ku birindiro vyabo usanga utugroupe twa batatu bane, aho biboneka neza yuko badatekanye kubera ko ivyo bari bazi yuko bagiye kumukira mu gihugu ca Congo bibaye impfagusa. Tunababwira yuko inyuma yuko habaye bombardement aérienne yagirizwa gukora kuba yarakozwe n'abasirikare ba Blackwater, abasirikare b'abanyamerika bigenga, bivugwa yuko batashoboye kuronka ibifungurwa canke amavitayema yose muri rusange kubera ko ibintu bisa n'ivyamaze kuyangara muri uno muhari w'inyeshamba z'igihugu c'u Rwanda. Nuko rero ivyo tugomba kubabwira muri ano makuru n'ivyo, kumbure nituronka kandi kanya canke tukaronka ayandi makuru tugomba kubasangiza, turaza kuyabasangiza ata kibazo na kimwe. Ico nshimira cane mwebwe mwese dukomeza kubana mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza. Ndizera yuko twongera guhura no mu bindi biganiro vyacu. Bye bye. Ikigira gatanu, M23 muri kino gihe kuva mu mwaka wa